Mwami w'abami Yesu Kristo. Haleluya. Niba warakiriye Yesu neza akaba ari muri wewe kafise ikibanza mu buzima bwawe, umenye ngo n'umugisha udasanzwe, n'umugisha urengeye ibindi bintu byose. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwakiriye bose yaciye abaha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Niba Yesu waramuhaye ikibanza mu mutima wawe, akaba waramuhaye ikibanza mu bugingo bwawe, witege ko amateka yawe ni ngombwa ahinduke. Ariko ikibazo tugira, twabaye abidini, tuba mu madini ariko nta mpinduka zigaragara ziboneka. Ariko uyu munsi Yesu agira ikibanza mu buzima bwawe. Niba utarakira Yesu, ntuze kugenda utakiriye Yesu, umuhe ikibanza mu mutima wawe. Shitsa Yesu mu mutima, hitaba ijambo ryiwe, shitsa Yesu, shitsa Yesu mu mutima, hitaba ijambo ryiwe, ugururire nikigushobokera. Shitsa Yesu, shitsa Yesu mu mutima, hitaba ijambo ryiwe, amarembo y'ubwami aricakinguye. Yesu ashimwe. Amarembo y'ubwami aracuguruye. Nigihe cyawe cyo gutegura ubuzima bwawe, nigihe cyawe cyo gutegura umutima wawe. Amen. Bwa Yesu ikibanza. Yesu ashimwe. Wa munsi Yesu azoza kugerera abakozi, Yesu azoza gutanga ingero z'abakozi. Imirimo yawe ntizopfe ubusa, iminsi watonze hano ntizobe iyo imfabusa.
ibikorwa wakoreye Imana ntibize bibi by'imfabusa, ubwitange wagize mu nzu y'Imana nibuze bube ubw'imfabusa, ariko niwagera imbere y'Imana imirimo yose wakoreye Imana ize igukurikire. Haleluya, ize igukurikire. Wewe muri telefone, Bwana sifiwe. Washobora kugera imbere ya president ukaja mu telefone, washobora no kuja imbere ya chef de zone ukaja mu telefone, bishoboka. Chef de zone, chef de quartier na nyecumi ugiye kumusaba ijambo uratekana, ibindi byose ukabanza ukabishira ku ruhande kugira ngo mubwire icyo ukeneye. Mbega ari abantu baje kurondera ikintu ku Mana ni babiri gusa numvise. Wari ikintu waje kurondera ku Mana ushobora kukironka cyangwa ukakibura bivanye n'ingene waje. Haleluya. Wakane turi turiga inyigisho za deliverance, hageze ko dusenga nababwiye ati dusenge. Baje kwiga inyigisho zo kubohoka, mugo ndababwiye ngo dusenge. Ibaza aba bantu byukuri barazi yuko baboshe, barazi yuko bafise ibibazo. Datangara hagiye ubona abantu kumva umenga nyine bofata n'inkoni kuko umuntu ariko arasobanukirwa cyamuzanye. Haleluya. We Yesu umwanya ubuzima bwawe ugabire Yesu. Amen. Nimba hari bikunaniye ubihe Yesu. Iyi si nta gisubizo ifise. Haleluya. Iyi si nta nyishu ifise. Ushobora kubura umukobwa ukibaza ngo ni warongogwa bizoca bimera neza, rero ugasanga n'izindi ntambara. Ushobora kubura umusore aho bati narongora bizoca bimera neza, mayice kintu ndakumva ngo uyu mwaka ngo umwaka wanje kurongora. Ntabwo mu rugo ari muri paradiso, ni mu minyinyurano gusa. Haleluya. Muri paradiso ni mwijuru. Amen. Kibaza ngo naronka umwana bizoba bigenze neza, ariko ni intambara gusa. Ukibaza ngo naronka amafaranga bizoba bigenze neza, ni minyinyurano gusa. Gikenewe ni kimwe, nuko ha Yesu kibanza mu mutima wawe akabanza akaganza. Hanyine uba wumva wapanitse none jewe ivy'ibwami wo bibaza abaherukayo. Bwana sifiwe sana. Muri no sinanu na hamwe hari amahoro yuzuye ari muri Yesu. Amahoro meza cyane, amahoro ari muri Yesu gusa. Bakundwa amahoro meza cyane, amahoro ari muri Yesu, ari muri Yesu gusa. Amahoro meza cyane, amahoro ni muri Yesu, ari muri Yesu gusa. Bagenza amahoro meza cyane, amahoro ni muri Yesu, ari muri Yesu gusa. Muzana uwo mupapa, muzana aze yicare hano, muzana aze yicare ngaho. Niri shengero ryonyine maze kubona protocole ikora protocole yicaye. Amashengero yose maze kubona hari protocole mwamwe ikora protocole yicaye. Niri shengero ryonyine ni special, ni special.
tuzoguma tubona nyine bidasanzwe. Amahoro ari muri Yesu gusa, amahoro meza cyane, amahoro, haleluya, amahoro ari muri Yesu gusa. Subira kuri piano. Tuvuga amahoro meza cyane, amahoro, amahoro ari muri Yesu gusa. Tuvuge amahoro, amahoro, amahoro ari muri Yesu, ari yemwe bakundwa amahoro meza, amahoro, oh, amahoro, ari muri Yesu gusa. Yemwe bamama amahoro meza, amahoro, haleluya, amahoro ari muri Yesu gusa. Reka turirimba amahoro meza cyane, ari muri Yesu gusa. Ukaba ukeneye kuvoma amahoro aramba, ufate ubuzima bwawe ubitse mu Mana. Amen. Amahoro amara igihe, amahoro aramba, amahoro amara iminsi, amahoro amara imyaka. Abigishwa begera Yesu baramubaza, begera Yesu baramubaza bati, tesera abantu batahe. Yesu arababwira ati, nimubagaburire. Baramubaza bati,
Yesu aruta abuzi ko bakomeye. Yesu aruta abuzi ko ari abanyenkomezi. Yesu aruta abuzi ko ari inshuti zawe. Yesu aruta abuzi ko ari abagenzi bawe. Amen. Muri iteraniro ry'uyu munsi akugirire neza mu izina rya Yesu. Akubohorera ubuzima bwawe. Abohora ubugingo bwawe, abuha umwidegemvyo. Ndashaka dusome umurongo w'ijambo ry'Imana. Izina ry'Umwami Yesu Yagira umuntu ashimwa. Naho yakirusha abandi bose. Wizigire umuntu runaka, wizigire amashuri yawe, wizigire amafaranga yawe, wizigire Yesu wenyine. Ibyizigiro byawe Yesu. Haleluya. Amen. Abukunda mikrofone yanjye ndayigera neza. Haleluya. Amen. Yesu wenyine ni wo kwizera. Yesu wenyine ni wo kwizigira. Niba mugira ibyizigiro byawe, ibintu bizogenda neza. N'abantu murabona ashobora gutunga umuntu mu rugo iwe, umuntu ukamutunga, ukamufasha, ukamugirira neza, ukamuha ikintu cyose gishoboka, ariko inyuma akaba aza gusambura urugo rwawe. Waramugiriye neza, ntacyo utamuhaye, ntacyo wamwimye, ariko inyuma y'iminsi mike akaza kuguteranya. Haleluya. Cyane cyane abakobwa nibo bakunda guhana ibibazo, agakundana n'umusore agaca amubwira mugenzi we, agaca amupapuro. Wowe wari uzi uramweretse inshuti yawe n'umugenzi wawe, ngwehe hari igihe bisaba kugira ibanga mw'abantu b'Imana, ibanga ukarigirana na Yesu. Haleluya. Umwana w'umuntu arahinduka. Aho subiza inyuma mu mateka y'ubuzima bwawe, abakugiriye nabi n'abantu bo hafi yawe, n'inshuti zawe za bugufi, n'abantu wahaye icyizere cy'ubuzima. Ariko Yesu ntahinduka nk'abantu b'Imana. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Bwana asifiwe. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Abagukomerekeje n'abantu utibaza ko bogukomereza. Abaguteye kurira n'abantu utibaza.
Bwana sifiwe. Yesu muha ibyizigiro by'ubuzima bwawe, umuha ibyizigiro by'ubuzima bwawe, mushire ku mutima wawe. Umuntu akakubwira ati nje ndabyizeye nzogusabira akazi bizogenda neza, n'akantu kamuha kamubyara nyabo. Ariko Yesu yagusezerana isezerano akakubwira ngo nzokugirira neza, bitakuvuyeko nta makosa mubako. Kenshi biva kuri twebwe. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu bihe byakozwe n'intumwa, igice cya 16. Ibyakozwe n'intumwa 16. Ijambo ryiza numva gusangira. Ku murongo wa 16 16 kuri 16. Byakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa 16 nyene. Aravuga ngo umukobwa arimo dayimoni, bukeye tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimo dayimoni aragura, yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndago. We yaradukurikira twebwe na Paulo asemerera ataba abantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo, ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo. Amuvamwo muri ako kanya. Haleluya. 19 aravuga ngo baboha Paulo na Sila umusoda ahindukirira Yesu. Maze bashebuja babonye yuko ico bazigamwo inyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinganaye, babashira abacamanza bataba abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu, kandi ari Abayuda batuzanira imigenzo tutigeze kwemera canke kuyikora, twebwe turabaroma. Ishengero ribahagurukira icarimwe, abacamanza babakakagurira ko impuzu bagira ko babakubita. Maze bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cane. Nawe abari wacyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica inyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikangu yabonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati nimwigirire nabi, turi hano, Imana itugirire neza. Ijambo shaka ko tuvugana ko naho twasomye menshi ni iri jambo rivuga ngo ariko Paulo adundumiwe. Ariko Paulo adundumiwe. Ijambo kudundumirwa muraryumva? Paulo adundumiwe, aradundumigwa. Igize kirundi cy'ukuri cyumvikana. Ninde atazi kudundumigwa? Icyo bisobanura? Wewe awundi numwe nguri awundi umwe.
ijambo kudundumigwa nukunukigwa nugushishwa nukugira uburakari bwa bundi. Haleluya. Bibiliya avuga ngo Paulo atangura kuvuga ubutumwa, avuga ubutumwa bwiza kugeza igihe ico gisagara yaragezemo abantu bose bahindukirira Imana. Bona sifiwe. Kugeza igihe ngo haguruka umukobwa, uyo mukobwa yari imwemu iragura, yari imwemu yo kuragura, ayiruka inyuma ya Paulo na Sila, agenda avuga ngo aba bantu n'abasavyi b'Imana nzima, n'abasavyi b'Imana nzima, abivuga kenshi. Paulo yumva bitanguye kumujya mu matwi. Haleluya. Oya haleluya. Yumva bitanguye kumujya mu mutima no mu matwi, biramurambira. Ntushobora kudundumira utararambirwa. Kugira ngo umve kurambiwe, mwene majambo kudundumirwa nukumva kubona ikibazo kugeza igihe wumva ni seseme. Kuri uyu munsi turagomba kudundumirwa. Twangire Satani n'abadayimoni n'abakozi biwe bamaze igihe kinini batwiruka inyuma. Ntabwo mwacumvise. Twangire Satani n'abadayimoni biwe n'abakozi biwe. Bwana sifiwe. Uvuga ngo ubu buzima ndabwanze, ndaburambiwe, ndabubayemo imyaka ibaye myinshi, ahantu ndahicaye igihe kinini, ahantu ndahabaye amezi, ndarambiwe. Uyu munsi n'uyu munsi. Semeni haleluya. Uyu munsi n'uyu wa nyuma. Ndakeneye kwanka bwira Satani ngo Satani, igihe umaze unyiruka inyuma, igihe umaze umbuza amahoro, igihe umaze umbuza itiro, ndadundumiwe, sinkeneye kongera kukubona. Twazamura icyubahiro ku mwami Yesu. Sinkeneye kongera kukubona kandi. Ngo uyo mukobwa yagenda asemerera avuga ngo aba bantu n'abakozi b'Imana. Byari ibyo? Byari ko bivugwa n'Imana none? Ntibyari ibyo. No, byari ibyo ariko ntabwo byari ko biravugwa n'Imana. Gituma Paulo yabyanze nuko bitari ko biravugwa n'Imana. Erega burya ni kuzimu. Nimba uri umukozi w'Imana barabizi. Akanako wakumvise. Nimba ukijijwe ni kuzimu barabizi. Uyo mukobwa arasemerera abadayimoni bari muri we bagira iyerekwa ryo kumenya ibiri muri Paulo. Abadayimoni nabo barerekwa, bamenya Paulo icari. Bwana sifiwe. Ariko kandi nawe amenga ariko agenda asemerera icyatumye Paulo amwiyamamura. Bwana sifiwe. Nuko kenshi iyo wakomewe amashi n'abantu bitera kuduza igitugu. Paulo avuga ati uyu mukobwa nabandanya avuga jewe, abantu baraza guhindukira ntibabone Imana iri muri jewe, babone jewe, ntibasubire kubona jewe, ntibasubire kubona Yesu, bacumitira ibimazi jewe. Kuko Paulo ngo yageze ahantu abantu bagomba kumucumitira ibimazi, arababwira ngo reka ndumugura numwe mugenzi wawe. Haleluya. Reka ni umugura numwe mugenzi wanyu, gusa nagiriwe ubuntu bwo guhabwa icyo mudafise gusa, ariko ndumwe namwe. Bwana sifiwe. Imana niyakugirira neza ntuze wigira igitangaza. Imana niyaguhezagira ntuze wigira udasanzwe. Udasanzwe ni Yesu ari muri wewe. Nababwiye ubushize menga hari ku mugoroba kwa Mungu, abantu babasha kutwica cyangwa bakadukiza. Sinzi ko nabyo kwa Mungu cyangwa kwa gatandatu.
abantu bashobora kukwica cyangwa bakagukiza. Ikintu cyose cyo kwica ubuzima bwawe bw'imwemu n'ubw'umubiri gikugweho. Burya nakubwire wo tumupfa ubuzima bw'umubiri hakupfa ubuzima bw'imwemu. Akona kwe mukumvise. Hakupfa ubuzima bw'imwemu wo tumupfa mu mubiri. Ariko ukaja ku Mana. Ukabana n'Imana imwemu yawe karindwa ikazigamwa. Haleluya. Uyu munsi Yesu agukurireho urwanaga ruri inyuma yawe, agukurireho ayandi majwi atari amajwi y'Imana. Ayo majwi umaze iminsi wumva atari ay'Imana, ibyo bintu umaze iminsi wumva atari iby'Imana, bikuva inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe igikwiriye mu mwanya ukwiriye. Ngo aradundumigwa. Erega hari ibintu kirimwo kubera ko wamaze kubimenyera. Wumva nibwo buzima bwawe, nta kundi byogenda. Bwana sifi. Wumva nyine nibwo buzima warabyakiriye, nta kundi ibintu ukunyene, niko bimeze iwacu, niko bimeze mu muryango iwacu, niko bose babayeho. No! Naho barabayeho gutyo, wewe ni wewe uri cyari mu gishuru umwana w'Imana. Ukwiye kubyanga ibyisha ubuzima bwabo, wewe bikakurekura ukaba widegenza. Reka kubyemerera, reka kwemerera amajwi y'abadayimoni, reka kwemera amajwi ya Satani akubwira ko bidashoboka. Jewe ndakuzana ijambo rivuga ngo birashoboka, ndakuzana ijambo rivuga ngo biremera. Ayo majwi akubwira ngo ntibyemera ntibikunda ntacyo uzovamo, siyo. Uyange mu izina rya Yesu. Ngo kuri iyi myaka ni wobyara, ntawe mwumvise ababyaye afite imyaka 60. Cyamwe nimukurikirana amakuru. Umuntu yagize mariage mu 93 cyangwa na kabiri, yagize mariage mu 92 abyaye muri uyu mwaka. Ibidashobokera Imana bishobokera uwizeye. Ayo sole ibidashobokera abantu. Satani yaramvandiye. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana, kandi bishobokera uwizeye. Ku myaka, iyo myaka wibaza byari byararangiye n'abatamakazi. Umuntu afite imyaka 60. Sara yayitwaye gutafite imyaka 90. Uko Sara yayitwaye niko nawe yayitwaye. Umviriza ijambo nakuzaniye uyu mwanya. Ni ijambo rikubwira ngo birashoboka we gusa kira kudundumigwa. Dundumigwa ugira isengesho itandukanye n'ibyo wigeze gusenga. Bwana asifiwe. Senga amasengesho atandukanye n'ayo masengesho uri kwasenga y'imikino. Haleluya. Senga amasengesho y'imbaraga, senga amasengesho y'umuriro, senga amasengesho abuzimanda amahoro, abuzijuru amahoro, makijuru rimanutse kugutabara kuri uno munsi mu izina rya Yesu. Bari hano bamwe ntibavyumvise. Maka ijuru yahagurutse atawundi rihagurukiye niwe umva. Naje kubwira wewe uvuga ngo ntibishoboka, wowe dundumi gusenga amasengesho utige dusenga. Nimba warasenze iminsi 2, 6 urabe ko bidacamo. Nimba waragize indwi, kirindwi zibiri. Nibaza ngo ibintu byo gukina ibintu by'Imana. Ibintu by'Imana bapfa kubitoraho mu nzira. Haleluya. Reka nababwiza ukuri. Ni Namani yagiye muri Isirayeli, bamubwiye amakuru ko muri Isirayeli bitangaza bikoreka. Agezeyo Elisa abwira abantu ngo nimugende mu mubwire yiyuhagire muri Yorodani inshuro 7 yibiremwo gusa. Niho hari hopitali ikomeye iza kumukiza, niho hari umuspecialiste azi kuvura iyo ngwara neza. Babibwiye Namani ngo araraka, aravuga ngo ariko kanagasuzuguro gakomeye. Narinzi ko aza gusohoka akazungagiza ikiganza hejuru yanje, hama kambwira ngo genda Imana iragukijije. Yibaza ko iwacu atamazi yariho,
ntihari amapisine n'amadushe meza. Abo bari kumwe baramubwira ngo mwami, yari mugabisha ati mugabisha w'ingabo databuja, iyo aza kukubwira ikintu kigoye co ntiwagikora. Ntanswe kukubwira ngo genda wiyuhagire mu mazi ukire. Icyo Imana ikubwira gukora uyu munsi ugikore. Mwiyaza kukubwira ibintu bikomeyeho niwabikora. Ariko Namani yari yaje yapanze ibintu uko biza kugenda. Hari igihe umuntu aza mu masengesho yamaze gushiraho inyishu ukuntu aza kuzihabwa. Nimba hari uko wabipanze, aho wibaza si iza kuzanana naho utokwiyumvira kuza kuzanana. Haleluya. Kavuga ati uku kwezi ndabizi naka hari icyo yasezeraniye, hari icyo azoma. Apana, iyo nzira Imana igiye kuyugara icyo mu nzira utari witeze, kuko nibikora iciye muri ujya wari witeze niyo uzoha ikimazi. Ariko niyabikora hajya utari witeze uzoha ikimazi Imana, uzoshimira Imana. Reka kuraba abantu, reka kuraba izo nzira zawe, izo ntizishika. Ariko inzira ishika ni inzira y'Imana yonyene mu izina rya Yesu. Yonyene niyo yonyene ishika. Wabipanze. Umuntu umwe narigeze kumusengera, hari tugisengera kwija abantu muri camwe. Ndamusengera, ndasenga ndakubita abazimu nyene numva ko n'amahaha ageze ikibazo. Mejeje umuntu Imana ikubwiye. Ukeneye ikirenze icyo nakoze. Umuntu Imana ikwereze. Aha no mupfunyikira uyu muntu. Nzoba ncumuye. Erega nuko abantu babapfunyikira. Abahanuzi b'ibinyo kagupfunyikira bitari byo, kubera ko waje ari byo washize imbere. Wowe birivuga ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzovyongerwa. Niwaje ukeneye Imana. Benshi muri mwebwe muri hano mwaje kurondera umutsima, ntabwo mwaje kurondera Yesu. Mwaje kuko mwumvise amakuru ibibera hano. Ariko nimba waje kurondera Yesu, muri Yesu hari ubutunzi bwose bufadika, hari abana, hari urugo, hari kiriya cyose ukeneye. Mwitwara ariko ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose muzovyongerwa. Ariko nawe namaze kubipanga ati bitagenze gutya Mana nzoca ndaguhera. Umuhevye se ahomba iki? Udasenze ni inyungu yande, n'uruhombo rwande. Wowe reka Imana bari yikora mu bugombe bwayo, kandi ikorera mu bugombe bwayo. Nukuri nagenda gutangarize ko ku Mana ibintu birahari. Ariko va mu mikino. Haleluya. Va mu mikino. Nkaya mikino y'abana bavukiye mu gisagara, mu mukati ukabona arawuguteye. Naza amagogo icarico, naza umubabari icarico. Bwana sifi. Bwana sifiwe. Nozenye Sostene yarakano yavuze, Apotre Sostene aravuga ngo akiva muri Kongo akagera muri ibihugu byo mu Rwanda no mu Burundi yaratangaye. Kuko yari yavuye i Kongo bashobora kumara amezi 5 basenga, atigeze yumva umuntu asengeye injya, atigeze yumva umuntu asengeye impuzu, atigeze yumva umuntu asengeye urugo rwiwe. Abantu basenga gusa bashaka munyonga h'Imana, bashaka amavuta, bashaka kwerekwa, bashaka imbaraga z'Imana. Umuntu asenga avuga ati Mana mvana kuri iyi ngazi yo mu buryo bw'imwemu nzamure ku yindi. Aribwo buzima abantu babayemo. Bageze muri ibi bihugu aratanga, abona abantu baje kumubwira ati mukozi w'Imana nsengera. Ndagusengere mu biki? Sengera Imana impa amakara. Imana iguha amakara. Ibyo barabisengera. Imana impa umuceri, Imana. Tibyo ubwo buzima ntabwo nari mbayemo, ntabwo nari menyeye. Nari nzi ko umuntu yagiye imbere y'Imana agiye kubwira Imana ati Mana unyatse, Mana unsige, Mana unduze, Mana nakeneye Imana izi. Ariko benshi muri mwebwe wababwiye ati zana amagenda yanyu mwandika mu imitwaro. Twotangara tubonye ibintu mwandika, ibintu musaba biratangaje. Wanasifi. Umuntu agenda gusenga agiye gusaba ibintu, ego
kuri wowe nyine urumva ko bikenewe, muri uyo mwanya urumva ko bikenewe, ariko wosaba ikirenze ivyo, wosaba ikiguhesha ivyo ukeneye basi. Bwana sifiwe. Sinipfuza kubasengera ngo Imana ibahindure imicungwe canke imyembe, ahubwo Imana ibahindure ibiti. Kanabwo mwakumvise, Imana nikugire pome, ikugire igiti gitanga amapome, nikugire igiti cy'ikigazi, nikugire urubuto rw'ikigazi, ahubwo ikugire igiti abantu baza kwamura k'ibindi bigazi baza kwamura. Kibazo dusaba tugasaba nabi. Abisirayeli ngo bageze mu bugaragwa, bageze mu butayu, inzara ibakubise, Imana irababwira ngo ejo muzojya manu. Bazibonye Imana irababwira ngo muze mwegeranye ibibatunga ku munsi ku munsi. Haleluya. Reka mvuga akakana ariko ntikabasitaze. Kugira stoke se umugambi w'Imana. Ngari muzi ko atari Imana yabwiye Abisirayeli ngo nzobaha ibibatunga ku munsi ku munsi. Urumva ngo nabuze stoke ugata ubwoko, ngo nabuze ngo ibiro 50 by'umuceri. Yababwiye ngo nzobaha ibibatunga ku munsi ku munsi, ngo muze mwegeranye ibibatunga ku munsi ku munsi. Ngo babibonye baravuga tereka sha iyo Mana nimuzi byayo. Imisi tumaze tutajya tubibone byuzuye byasesetse, twegeranye ibyo kututunga umunsi. Ngo bamwe begeranya amastoke barapanga, bukeye ibyo begeranye basanga byuzuye inyo, byaboze kuko si Imana yari yavuze. Ariko kandi irababwira ngo ku isabato, buca ari isabato, muze mwegeranye ibyo kurya uwo munsi n'ibyo muzojya ku isabato. Bagasanga birakomeye kubera ariyo yabivuze. Wumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu, wumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, ugendere mu ijwi ry'Imana. Iki gihe abantu bagiye kubaho bafite amadiploma akomeye n'abafite icyo bavuganye n'Imana bonyene. Uwatangara no kubona umuntu atagena diplome ari waguhaye akazi, ukibaza none ibi bibaye gute? Afise ijwi, afise icyo yavuganye n'Imana. Urumva ngo Imana ngo niyamaye ngo stoke ngo karabaye. Bibiri iravuga ngo nimukiganyire ibyejo, ngo kuko umunsi wose ufise amaganya yawo. Niko ijambo ry'Imana rivuga hariya mu gitabo cha Yakobo, ngo umunsi wose ufise amaganya yawo. Haleluya. Sindababujije kugira stoke, ariko kandi utanayironse ntutubwoko ngo karabaye ndapfuye ekaye, ntuzorara ubusa izokugaburira. Bibaza ko abantu bose babaye ngamwe igisaka cyawe ujuma sama stoke. Ofisi byugira ama stoke urumugabo, ariho n'ugira ronka ikiro cy'umuceri ari rumenyetso, nakubita urumenyetso kugira ronka inusu, kandi abayeho kandi n'umusumba gutagata. Haleluya. Ofisi inzu y'ibyumba 200, nanjye nka mfise y'icumba kimwe. Iyo tugiye kuryama wowe bijyamamo byose, nujyama muri kimwe usumba iki cyo wundi afise y'icumba kimwe. Ninde ajyamira mu byumba 2 byiwe inshuro umwanya umwe? Nimba ubiryamamwo umwanya umwe bakurabe neza. Haleluya. Sinababwiye amakuru y'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth, ubuzima bwiwe yarafise aba premidi niwe babizi ku mugoroba. Genda uraba hari uyu mwanya. Hageze igihe kubw'icubahiro ciwe ari ku mfiro, bafata umukogote wiwe yagenderamo wa zahabu bawuzungurusha ugaragara ngo tuko turamuha icubahiro, kandi yagiye gupfa. Ari gapfa
bumbwa n'ubuzima ubayemo no munsi. Twozamura icubahiro kuri Yesu Kristo. Haleluya. Wewe wajene moto, wajene imodoka kurusha igiki, ntimwashitse mwese mwashitse. Wewe wajene moto nanye nkaza n'amaguru, twashitse twese. Objectif no gushika ku rushengero twashitse. Haleluya. Ufise amakostime meza 5 10, ninde yigera yambara amakostime 2 rimwe, wambara imwe, uratondesha ibirato hariya ku ma etagere nka 50, ariko wageze ko wambara kamwe. Haleluya. Umuntu umwe ngo niwe yavuye mu butayu, yari umupasiteri, nuko umunsi umupasiteri twa Charles yatubwiye igihe kimwe. Haleluya. Yatubwiye ngo igihe yari mwarimu muri Pentecote muri ADPR, yahora aza mu rushengero agakoropa urushengero, karukoropa kaza saa 8 y'ijoro, ahiyeje kurukoropa agapanga intebe, bakaza basanga rukorofye rumeze neza, intebe zipanze, kandi ari mwarimu waho hantu, agace yigira kuryama ntibamenye umuntu yazipanze. Igihe cyose bagasanga mu rushengero bakorofye, ngo kuba ko nari narize karate narukoropa mu makarate, narukoropa hanyuma, kandi urushengero runini cyane. Imana ikambwira ngo urushengero wasonzeyemo uzoruhagiramo. Haleluya. Ntiyari mu bitekerezo byiwe, ntiyiyumvira yuko bamugira umupasiteri mu rushengero. Imana yamubwira ati urunyene uruzorutwara we. Hanyuma umunsi yumva baramuhamagaye, giturumbuka batamuteguje, bamusengera mu pasiteri. Bamusengeye avuga ati rero ngira mbazinjya iyo zahora. Yigisha ku munsi amateraniro 3 kwa Mungu. Yabwira abajejwe igikoni, si ibyo ngata gikoni, hariya kwa basogokuru habari igikoni barateka. Yababwira ati mve kuri podium sanga inyama zatetswe mu mavuta y'inka zahiye, avuga ati umuntu azokwenda kama icayi kirimwe amazi, mufata amata muyashiremo amajane gusa, nimushiremo ibintu by'amazi. Arajya inyuma y'amezi nka 3 yari afite ibiro nka 90, arabyibuha. Injya yarazihawe, ariko amaze kuzironga zitangura kumutera ibibazo. Sasa atangura kurira, gutambuka bitangura kumubera umutwaro. Ndi ivyikene tangura agiye kwa muganga, ateye mugabo sukari yazamutse, raba neza sukari yaduze, ibinure byabaye byinshi, cyakuri regime. Ibyo yarahahamiye mu kanya gatoya bihinduka ikibazo. Uhahamira iki? Uhahamira umuyaga. Biravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Twazamura icubahiro ku Mwami. Tundumigwa wawe bwo buzima, ariko ureka Imana bari ikora ku buzima bwawe. Reka Imana bari ikora. Arundi nawe numvise yavuye mu butayu vuba na vuba atarabyiteze, yahora abyara mugo ntaronke icayi, abyaye acaja kurangura amastock y'amaji, arastoka tumbya ndakunwe ndakubaze waho. Inyuma y'iminsi mike ya beti birije, ingorane zirabaye ingorane. Haleluya. Mureke twubaha Imana, tuyirekere ubuzima bwacu, ariko dushiremo umwete, dushiremo akabaraga. Semeni haleluya. Shiramo akabaraga ko kurondera Imana, ibintu by'imikino, ibintu byo kumenyera. Shiramo akabaraga ko kwegera Imana. Paulo ngo aradundumigwa
yumva agize umubabaro, yumva ararambiwe. Reka kumenyera. Satani ntabamumenyera. Haleluya. Uzogenda uje kumenyera ingwe canke lion ijya intare ngo irasinziriye, uje kuyikora mu jisho ngo irasinziriye, izogutabagura. Ntukamenyere Satani. Kubita utababarira, hageze kusenga kubita tamikino. Haleluya. Kubita tamikino, kuko niwe uzaho ugwaye, niwe uzaho babaye. Imana ibagirire neza. Reka twakirane. Turaza gusenga mu kanya, turaza gusenga mu mwanya. Twaje gusenga pe, turaza gusenga imbohe zibohoke. Haba ikibazo kimwe rara iwawe nyine, nta kibazo kirahiwa. Bwana sifiwe. Turaza gukubita abazimu, ata bintu by'imikino. Ukeneye kubohoka, ukeneye gutahana amahoro, ukeneye gutahana umunezero, ukeneye gutahana cya kindi waje kurondera uyu munsi. Turasenga mu kanya. Sinzi ko n'umushitsi yo bari mu ngaho hagati mu ishengero, ngo byaguruke tumwiyegereze. Umushitsi yo barimo aho yatugendeye, yatumiwe cyane, yatumiwe ni radio. Dukomera amashi, turamubona, turabona n'ubundi hajya, turabona n'ubundi hariya, turabona n'abandi hano. Ariko nitwokongera amashi umwami w'abami Yesu Kristo yatuzaniye ababene data. Ababene data bose tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu. Pe uyu munsi turasenga. Ku uyu munsi turasenga kabisa. Niba ari n'ibyo wariye biravayo, niba ari n'ibyakuboshe biracika, uraza gutaha witegembya, kuko ndumva uyu munsi ni umunsi wo kudundumigwa. Twanyira abo barozi batwizingiriye ko batugira iki, ntidushobora kubyemera. Turi abana b'Imana kandi dufise imbaraga, dufise ubushobozi. Haleluya. Imana yabwiye Mose ngo icyo ufise ni giki, aravuga ngo mfise inkoni. Nawe icyo ufise uyu munsi uraza kugikoresha. Uyu munsi uraza gusenga amasengesho nk'abantu basaze, ariko dusohoke twidegembye mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Samuraki, barataza ashike hano. Ni gahera tubwire ijambo ry'Imana. Tumwakire dukomera Yesu amashi menshi cyane. Turanezerewe no kumubona, twatewe iteka n'Imana. Agiye kutwigisha kandi turafashwa cyane. Imana imuhezagire. Yakoze kuza, tuvuge ngo Imana imuhezagire. Ari abatabivuze badakeneye ko imuhezagire, tuvuge ngo Imana imuhezagire. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, n'ejo tuzaba turi kumwe. Twatewe iteka n'Imana. Dukomere Yesu amashi menshi rwose. Nimubyaguruke dusome ijambo ry'Imana mu byubahiro byanyu. Nimubyaguruke.